ingo n'imiryango. Kaze mu kiganiro c'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Ikiganiro kirimo inyigisho n'impanuro ku buzima bw'ingo n'imiryango. Ndaguhaye mwiriwe nshuti mugenzi mukuzana kino kiganiro ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Uri kumwe na Rodasman Akiza ndagutunganiriza. Mu kiganiro c'uno munsi turacari kumwe na Pasteur Ndayisenga Ezekiel hamwe na Iragendanwa Izert, tukaba twahuriye mu kinama kw'ishengero rya SDA, ishengero rya Mpwemu Yera ryo kubohoza imitima. Niho twahuriye, tukaba tumaze iminsi tuvugana ko Yesu ari we mutwe w'urugo. N'ubu turabana ngo dushike kuri iyo ndunduro yo kuvuga yuko Imana Kristo ari we mutwe w'urugo. Turamaze kumva yuko kugira ngo abantu bagiranire imigendere n'Imana nuko bamaze kwimika Imana mu mitima yabo. Igikurikira ni giki? Imana umaze kuyimika mu mutima wawe canke umaze kwemera ko Kristo ari umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, navuga umwami n'umwami aganje. Umwami n'umwami yumvigwa. Gihe navuze ati naka n'umwami, kuvuga ntegezwa kwemera kwa nganza, ntegezwa kumwumvira, ntegezwa kumwemerera akandongora. Haruhande rero yo kwemera yuko Kristo twamaze kumwemera nk'umwami n'umukiza, hakurikira kumwumvira, hakurikira kwemera uburongozi bwiwe biciye kuri Mpwemu Yera. Rero mu gihe tumaze kwemera uburongozi bwiwe, mu bisanzwe niko kwemera ko ari we mutwe. Kuko era umutwe niwo wiyumvira, umutwe niwo utanga orientation, umutwe niwo utanga commandement. Rero igihe tuvuze ko ari umutwe wacu canke umutwe w'urugo, tuba tuvuze ngo niwe turongora, tuba tuvuze ngo niwe twumvira, tuba tuvuze niwe twunamira, niwe tugendera kuvyo agomba canke niwe aduha ivyo dukwiye kugenderako hanyuma tugakurikira. Igihe Paulo ariko arigisha abantu ivyerekeye urugo, yarabwiye ati bagore mwumvire abagabo banyu nk'uko mwumvira Kristo. Ivyo bintu bibiri bifatana gute? Ego, nk'uko Paulo ariko arabivuga ngo bagore mwumvire abagabo banyu nk'uko mwumvira Kristo, mu yandi majambo yashaka kuvuga nk'uko Kristo kubera ko ari wari umutwe w'urugo, kujya mwumvira Kristo aba ariko mwumvira n'abagabo banyu, aba ariko mububaha nk'uko mwumvira Kristo nk'umutwe w'urugo. Mu yandi majambo nk'uko umuntu yipfuza kuja mw'ijuru yigenza imbere y'uwamuhamagaye Kristo Yesu, aba ariko nk'abipfuza kugira urugo rwiza bigenza mu kumvira abagabo babo. Sinzi ko ariko ndavyumva Pastor. Ego, mu bisanzwe Paulo yandika amajambo meza ariko arerekana yuko mu bisanzwe Kristo nk'uko ari umutwe w'ishengero, umugabo ariwe mutwe w'umugore, hanyuma nk'uko umugore yumvira Kristo nk'umwami wiwe aba ariko yumvira umugabo. Donc ishengero n'umugeni, Kristo n'umukwe, hazuza gutora ishengero ryiwe aribo twebwe umugeni. Hanyuma kandi agereranya ico gicapo n'urugo, kuko urugo ruba rumwe umugabo, rumwe n'umugore, umugabo nk'umukwe, umugore nk'umugeni. Turabona ko Imana ihamagarira nk'uko nyene mu bivuze umugore kumvira umugabo nk'uko yumvira Kristo, kuvuga uwo mwe tugira uko kurondera kunezereza Kristo, ko kurondera kwezwa ku bwa Kristo, aba ari kurondera kunezereza umugabo, aba ari kurondera kwitwara neza imbere y'umugabo wawe, kugira ngo bitange ca gicapo urugo rwanyu rubi gicapo c'ishengero, aho Kristo aza gutora vy'ukuri ishengero yanezererewe, aho Kristo aza gutora ishengero yacunguye. Hanyuma kubera yari cunguye vy'ukuri, urumva ko hari ikiguzi yatanze, kandi nk'uko umugabo hari ikiguzi atanga, za nteguro zose twavuga kugira ngo ashobore gushikana umugeni mu rugo. Rero nico gicapo Imana idusaba yuko umugore akwiye kumvira vy'ukuri umugabo wiwe nk'uko yumvira Kristo. Biragoye cyane aho dusanga no mashengero henshi hashoboka, aho usanga umugore ashobora no kumvira
umupasitori gusumba uko yumvira umugabo wiwe. Tuko turavuga rero kumvira Kristo nkuko wumvira uwo menga biragoye, ingene umuntu ati none umugabo je no mumvira nka Kristo gute kandi Kristo ari Imana ari iki. Mugabo nugo rugezo Imana idushaka ko, nugo rugezo Imana ishaka ko byukuri wumvira umugabo wawe nka kujya wokumvira Kristo, nka kujya wokumvira Kristo. Kuko nuzovuga ngo urumvira Kristo utumvira umugabo wawe, nuzovuga ngo urubaha Imana utubaha umugabo wawe. Nugo rugezo rero Imana idushaka, niyo perfection, niyo standard Imana idushaka ko nk'abakristo, nk'abagore bamenye Imana. Nugo rugezo Imana ibashaka ko vuga ati umugabo no mwumvira nk'Imana gute. Ariko nugo rugezo nyene Imana ishaka ko tuduga kuri iyo ngazi kugira ngo dushikira ahantu dushobora kumvira abagabo nkuko twokumvira Imana. Ko ndishobora kuvuga ko twumvira Imana tutumvira ab'Imana yaduhaye nk'abagabo bacu. Ngo ntawe ushobora gukunda Imana atabona, atashobora gukunda umuntu abonesha amaso. Ego hanyuma Paulo agaruka akavuga ati bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze ishengero agatako akagigura. Iryo ryo gapasiteri risigwa ngo iki? Ego murakoze cyane. Turabona Paulo ntagarukira ku bagore gusa, arasubira agahindukira akabwira n'abagabo ati mukunde abagore banyu nk'uko Kristo akunda ishengero. Kandi Kristo yariguze ishengero, hari ikiguzi yatanze ku bw'ishengero. Hanyuma kandi hari n'ikiguzi twavuze umugabo cyangwa umusore atanga ku bw'umugeni, ku bw'umufasha wiwe, ku bw'umugore wiwe. Rero ariko arerekana ko uru rugezo Kristo akunda ishengero gushikanaho agitangira akagigura. Abagabo twafata tuvuga ngo biragoye ingene uza gukunda umugore nk'Imana, uza gukunda kuko Kristo ni Imana ubwayo, ingene tuza kuyikunda nk'Imana, ingene tuza kugireka. Ariko nugo rugezo Imana ikiratanga iki gicapo kiri illustratif kigereranya Kristo n'umugabo, ingene Kristo akunda ishengero, kugira ngo Imana izana ahantu umugabo ategerezwa kwitangira umugore wiwe, umufasha wiwe nkuko Kristo yiguze ishengero. Bisigura yuko umugabo ategerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo yitangire umufasha wiwe, mu kumugaragariza urwo rukundo Kristo nyene adusaba mu vyo ashoboye vyose no mu vyo adashoboye, kuko ntivyari vyoroshe ko Kristo adupfira. Ariko kandi nivyo Imana yaritanze ubwayo kugira ngo iducungure, ariko kandi n'umugabo ategezwa kwitanga ubwiwe kugira ngo acungure urugo rwiwe, canke kugira ngo yantretene, kugira ngo abungabunge urugo rwiwe, canke abungabunge umufasha wiwe. Kujya Kristo nyene atubungabunga akatugaburira, araduha ibidukwiriye nk'ishengero, arariha ibikwiriye, ntaco Kristo adatanga kugira ngo ishengero rishishikare kubigiwe vy'ukuri. Ko niko umugabo akwiye kwitanga gukunda umugore wiwe kugira ngo amuhe ibikwiriye mu buryo bwo kubungabunga urugo rwabo. Murakoze. Yego Madame Pasiteri kare Pasiteri yakunganiye, nawe mwunganire kuri iri jambo. Kristo yavuze ko umugabo akwiye gukunda umugore agataka akamwigwa nkuko Kristo yakunze ishengero akaryigura. Ego murakoze. Nibaza yuko umugabo akwiye gukunda umugore wiwe nkuko Kristo yakunze ishengero, kandi biratahuritse, birumvikana, ategerezwa kumwitangira. Kuko uri kuraraba aya majambo Paulo yari karandikira iri shengero ry'Abanyefeso, ariko aravuga ko n'umubano wo mu rugo ukwiye kugenda, kandi urugo rugaragaza igicapo cy'ijuru, ukuntu Kristo ari we mutwe w'ishengero, natwe ukuntu turabageni. Kristo ukuntu yatwiguze, ukuntu yitanze, kandi niko acagaruka agahamagarira n'umugabo kumva yuko akwiye gukunda umugore wiwe, akumva yuko akwiye gushika ahantu ho kumva yuko akwiye kumwitangira mu bintu byose. Nimba ari ikibazo kibaye, nimba ari iki, akumva yuko niwe ategerezwa kuba ari hafi yiwe muri byose. Yego uru rugo umugore yubaha umugabo nk'uko yubaha Kristo, n'uru rugo umugabo akunda umugore nk'uko Kristo akunze ishengero agataka aryigura. Urugo tworuvuga kwiki cyo tworgeranya niki? Urugo by'ukuri wari urugo rutanga igicapo, ruhofreta image de Christ n'ishengero ryiwe. Ni urugo by'ukuri rwatahuye yuko ruhari kubwo kuzana ubwami bw'Imana hano ku isi. By'ukuri ni urugo ruri exemplaire rw'akarorero, by'ukuri rugaragaza umugambi w'Imana yari yumviriye gushiraho abantu ku isi kugira ngo baba abantu bayihesha icyubahiro,
kiba igicapo c'ingene Imana iriko iraraba umugabo n'umugore nk'uko Imana yari yabigambiriye kuva kera, ingene Imana yagumye irondera umuntu kugira abanywane, Imana igakenera nyene ko n'abantu bwabo babana vy'ukuri banywanye bumvikana muri rwa rukundo nyene Imana itanga. Ko turabona ahantu muri iri jambo nyene bariko baratubwira mu Banyefeso, aho tubona ngene Paulo yandika avuga ngo kuko ata muntu yokwanka umubiri wiwe. Ninde yoshobora kwanka umubiri wiwe? Kuko umugore yavuye mu mugabo, ninde yoshobora kwanka umubiri wiwe? Donc once umugore wawiyanse ubwawe kuko ari rubavu rwawe canke yavuye muri wewe. Rero n'urugo vy'ukuri rukristo kandi n'urugo ruzana igicapo c'ubwami bw'Imana kw'isi, kandi n'urugo ruri mu kibanza c'imvuga butumwa, kuko n'urugo rushobora kuvuga ubutumwa, n'urugo umuntu ashobora kwihweza akabona ko vy'ukuri hakiriho ingo zimeze neza, hakiriho ingo zubakiye kuri Kristo, hakiriho ubwiza bw'urugo nk'ubwiza buzogaragara igihe Kristo aza gutora ishengero ryiwe, kubwo bwiza bugihari. Hanyuma kumva kandi umunezero wo kumva ati bwa bundi ingo zose Satani yazisambaguye, haracariho ingo zubaha Imana, haracariho ingo Imana ikiri au centre, Imana ikizirongoye, hariho ingo Kristo agifise ikibanza muri zo. Rero ibi bituzana ahantu tubona ko urwo rugo rushobora no kuvuga ubutumwa bwiza bakoresheje umubano wabo, bigatuma benshi baza kuri Kristo. Murakoze cyane. Ariko ndabaza nti urwo rugo umugabo akunda umugore kuko Kristo akunda ishengero, urwo rugo umugore yubaha umugabo uko yubaha Kristo, urwo rugo tworuvuga kwiki, twogereranya niki? Ego urwo rugo ruba rumeze nk'ijuru ritoyi, kuko rurangwa n'amahoro, rukarangwa n'umunezero, kandi rurifuzwa kuko ruba ari urw'akarorero. Kandi iyo rumaze kwifuzwa ruca ruhesha icubahiro izina ry'Imana, kuko abantu bose barubonye baragwifuza, bigatuma bahesha Imana icubahiro biciye kuri abo bantu. Ego nivyo numva novuga. Turakengurukiye abadutamishije Pastor Ezekiel Ndayisenga hamwe n'umupfasoni wiwe Izerte Iragendanwa kuri gane ciza baduhaye. Nizeye ko banawunguka ibitari bike. Turashimira nawe watuze yompi Radio Smart Access mwari kumwe, kamara gusezera no kwipfuza ibe vyiza. Ufise icubaza canke cyunganira, telefone ni 71 amajana 24 197 canke 69 amajana 499 amajana 619. Iyo urayisanga ko WhatsApp cyangwa dusanga aho dukorera n'imiroro ya mbere ibarura ryitiriwe Gerard inimero 27. Mugire ibihe vyiza naho bitaha. Uhejeje gukurikira ikiganiro c'ingo n'imiryango, ukaba ukeneye kutubaza cyangwa kutwunganira, urashobora kutwandikira ugasanduka makete 1140 i Bujumbura, cyangwa dutelefona kuri telefone 22 24 26 57 mu mwanya w'amasaha y'akazi. Yesu aguha umugisha.